Mwaramutse kuri video nkunze gukora iyo ndiko ndavuga abantu basanzwe hari umuntu yanyishuye ati ahubwo abo bantu basanzwe uze urabihoza wewe ukomeze uhanura kuri leta abategetsi. Ivyo birumvikana Dali Media ubutegetsi nibwo buriko bukora amakosa, ibintu ivyo vy'amakawa, ivyo vy'igipolisi, ivyo vy'amaprizo, ibiki n'ubutegetsi. Navuze Dali Media mu vyihutirwa. Ariko muri rusange kugira ngo Uburundi, Afrika muri rusange ironke amahoro, umutekano, iterambere birama, bisaba abanyagihugu yuko aribo bigishwa pana abategetsi. Kenshi na kenshi abantu bibagije ikibazo muri Afrika ngo dufise ikibazo c'abalideri. Ntabwo muri Afrika dufise ikibazo c'abalideri. Je approche wanje ikibazo dufise ni c'abanyagihugu. Reka ndabigusigure. Icambere, abalideri baba muri twebwe. Umuntu wese afise imyaka ishika 40-50 ntihabuze abantu mwiganye ubu araba colonel mu gisirikare, ari gouverneur de province, ari c'est pas maire de la ville runaka, ari ambassadeur ahantu, ntihabuze mu bantu mwiganye umuntu w'umutegetsi arimo. Bo nuwo mutamwariganye umuntu yakuze ubona yuko ari umunyagihugu mugabo yabaye umutegetsi. Donc abategetsi si abantu tukwa importa bavuye hanze n'abarundi bose dukurira hamwe. Ejo bundi Shabani Imuyinga yari imbonerakure ari umunyagihugu asanzwe, ubu n'umushinga amateka, ejo ashobora kuba umushikiranganje, hirya ejo ashobora kuba ari president. Abantu bazamutse tubabona bava muri twebwe mugabo ubanegirije ngo n'abanyagihugu basanzwe ngo reka tuvugana abategetsi uri kuja gutegerera uruzi hariya agwamaze gukura aho gutegera ku isoko akaba ariho urutomorera neza canke igiti gikorwa kikiri gitumenga no mugani w'ikirundi bavuga. Donc abategetsi bose batuvamo, nta mutegetsi numwe yavukiye mu Rwanda, muri Tanzania bashe ko baravukiye mu Rwanda, nta numwe yaje avuye hanze ngo nje gutwara abarundi atari umurundi, bose n'abarundi badukuriyemo twavuse tubabona. Donc muri make abategetsi ni bamwe muri batwebwe, ni twebwe turi abategetsi biwacu, ntabwo tukiri muri colonization n'ababirigi. So ugoroye abarundi ubugoroye n'ubutegetsi gahoro gahoro au moins long term. Icya kabiri turabatora. Okay, abanyagihugu nibo batora, abanyagihugu nibo bagenda ku ma bureau de vote bagatora ati twe duhisemo naka. Iyo abanyagihugu batari eduqué usanga no mu gutora batora bakurikije amazuru, uburebure, intara, agatumba, idini, ntibakurikize imigambi, ntibakurikize ivyiyumviro uyu canke uriya azobashikiriza. Canke ibindi bintu bakurikiza sinomenya. Mugabo electora iciye ubwenge itora neza. Ndazi ucuvuga uti no barayabiba niyo bagiye gutora yibwa n'abandi. Hari umubiri urabona aje kwiba amacu mu Burundi canke umushinwa yibwa n'abarundi nyene. Abantu bari ku mabiro de vote n'abarimu bo muri secondaire mbona kurezo ngaho ku gatumba n'abantu biwanyu nyene, abanyagihugu biwacu nibo baje no mu bivyo gukoroga amatora. Encore une fois ibi abanyagihugu baciye ubwenge, abanyagihugu bafise IQ nziza, amatora reka kagenda uko agenze, uwutsinze akaba ari watsinda. Nta usanga abantu batonze kuri bureau de vote ariko bagira amanyanga. Ivyo umuntu aje gutora mu bindi bihugu yotubwira. Mbo harimo aba politiciens bibiro fasha kugira ngo ivyo no ndi bihugu muga kenshi na kenshi abanyagihugu baciye ubwenge ntibagwa birukwanga ariko biba amajwi. So n'amajwi mu isanzwe yibwa n'abanyagihugu, abantu baba ariko kwita abandi ngo tora hariya n'abantu baba banyuma mubaza amazina, ntabwo ari abantu baba bavuye hirya no hino canke Bujumbura muri capitale. Bo ica gatatu, abanyagihugu iyo batwaye nabi baciye ubwenge baravyanga. Ivyo murabizi vyarabaye henshi cyane, sous forme y'amatora nyene, sous forme ya revolution, sous forme y'izindi procedures canke izindi processus ziba zirekuriwe canke zishoboka muri ico gihugu. Abanyagihugu barashobora kwanka bati ibi bintu ntushobora kubikora. Barashobora kuja mu nama musitani avuze ati tugiye guharura ibarabara, ati no iryo barabara ntacyo tuzoharura. Barashoboye kuza bawo kumure mu ikintu kitari cyo amakore nta hantu yanditswe mu bwiza shingiro nta tuzoba kwandika. Barashoboye kuvuga ati fata iryo muntu mu mujana, bati no uyu muntu nta mutahe mwazanye nta hantu mu mujana. Abanyagihugu bafise uburenganzira bwo kuvuga ati iki kintu ntigishoboka. Burya na Trump hari ahantu agenda abanyagihugu bakavuga ati uyu muntu mumukora ko iyi nzu ntuyinjira, umucamanza runaka akavuga ati ikintu ntigishoboka, ibintu nk'ivyo. Encore kivuga ngo abapolisi baca babarasa, abasirikare baca babarasa. Encore twibukanye abasirikare abapolisi batuvamwo.
si abapolisi bari importe, ni abapolisi mwakuze mwigana mugabo bakorana iyo nzigo n'ubwo bube bwitaho no kumenya ko bagiye gukorera kuba abasirikare n'abapolisi ba guverinoma aho kuba abasirikare n'abapolisi b'abanyagihugu bagaca batangura guhohotera abantu. Donc n'abapolisi n'abasirikare batuvamwo, abacamanza batuvamwo, donc buri kintu abo bose bavuga ngo nohanura n'abanyagihugu en principe. Kuva ko ari bato bato bakuze nabo nyine bakuze bahoze ari bato bato nta kintu nta changement nini hari. So navuze ko batuvamo, navuze ko kandi batora, navuze ko kandi abanyagihugu bashobora kuvyanka kwanka ikintu canke kiriya. Ica kane, iyo hageze gukora ikibi abanyagihugu nibo bagikora. Ugenda uraba ubwicanyi bwagiye buba mu Burundi ni gake wumva ngo buramatari naka yarafashe umupanga yarafashe inkoho. Ni gake ushobora kuronka umuministre n'umwe yafashe umupanga yafashe inkoho ngo aje kurasa. Mbere neza ko atanu mu officier de l'armée yafashe inkoho ngo aje kurasa harasa aba recrues abarikiri n'abakumbe n'abasuza officier. Nandadaye bavuze ko yishwe n'umurikiri sinubuka wa muntu nyamba bamwitande namwe bagiye izina kiwi nyamba sinzi. Imagine Nandadaye kugira ngo bakire ubanza umuntu wambaye akire ubanza yari umuntu w'umuhomme de troupe. Donc ndashaka kuvuga uko muri bashaka ko baramuhase ntiwombaza. Mwashaka kuvuga yuko abanyagihugu iyo bageze gukora ikibi nibo baha donc nuzuye homme de troupe, nibo baba homme de troupe, nibo baja kuri tere gukora ico kibi. Ibihugu vyinshi nta kuntu bo kwica premier ministre cha president ngo abanyagihugu mu kibano cyatangwa gutemana c'est trop rare. Cyangwa uvuga ijambo idiscours kuri radio ngo umubanya cyatanga kundi mubanya ngo reka ndamwice. So abanyagihugu rero iyo baciye ubwenge iyo bakarishe bashaka kuvuga ati bo ivyo vyabaye abapfa n'abisangiye rabo kuntu mu vyumvikana twebwe hano no ndahura umuriro ujya muntu ndamuraye no wandagirira inka iyo ngwaje umwana ni waronjana kwa muganga ndamutemera iki. Voilà. Donc abanyagihugu ni vyiza nabo kubabwira aba bantu witwa ko basanzwe ni vyiza kubabwira ko bazogiye nabo basanzuke bave mu basanzwe sinzi ingoboto zo bakoresha. Bo nico nashaka kuvuga usibye ko kandi mu kurangiza ibintu by'ibikorwa by'iterambere ibintu by'imibano ibintu vyinshi mu bisanzwe bihera hasi ico bita grassroots donc usanga ibintu vyinshi ayo mashirahamwe y'amakopeke n'ibiki vyose usanga bihera hasi mu bisanzwe iyo hasi hagwaye no hejuru ntivyoroshe ko hagororoka kiretse nyene nk'igihe hari za dictature ibintu bikava hejuru bikaja hasi mugabo kenshi na kenshi usanga ibintu biva hasi biduga hejuru ntigiye gusanga gikora neza ibintu biva hasi abanyagihugu batomoye mbere wanashaka mu bihugu byindi abanyagihugu no bashinga ijisho abategetsi he iki cyakozwe kiya cyakozwe bakaripotinga abantu kuri reporting umupolisi akoze ikosa baramuripotinga akirukanwa umwarimu akoze ikosa baramuripotinga akirukanwa donc usanga abantu bari hasi ari bo bon ntibaba ari vigilantes ngo ariko arasurveiller mugabo barainsista yuko iyi parke ikubuye ibintu amazi ari karatemba everything so nico nashaka kuvuga ntukavuga ngo uri kuhanura bakuru gusa ahubwo namuranguze no kuvuga n'abajya parseme ifo ko baza baracishamo bakagira changement de mentalité y'abanyagihugu ntugatumwa avo hariya ntukaroge mwene wanyu umuntu amanitse pano sore ntuyibe babokeye amazi ntimuyamene ko na yamwese ntimuyatobe etc ibintu vyinshi mu Barundi umuntu uzarahonora gake so abategetsi abadenda bakarira cyane ça c'est vrai mugabo encore une fois abanyagihugu natwe turi responsable ibintu vyinshi sawa mugira umunsi mwiza.